Ndabaramukije ndabahaye ikaze mwebwe mwese muriko mukurikira ibiganiro imbonesha kure y'igihugu ibashikiriza kwigenekerezo rya 10 gitugutu umwaka wa 2023 Uburundi bwaratowe kuba kimwe mu bihugu 47 bigize akanama ka ONU kajejwe hagati y'akazi na muntu bukaba bwatowe ku majwi 168 ku bihugu 193 vyatoye. Mu gihe amashirahamwe 40 akorera mu Burundi adahandi ibicaro vya politike yari yandikiye ikete bita lettre ouverte abaserukira akanama bamaho kajejwe hagati y'akazi na muntu basaba ko ikiringo c'umuhinga yigenga akaba n'intumwa idasanzwe yishirahamwe mpuzamakungu ONU mu bijanye n'agateka kazi na muntu ku Burundi Fortune Gaeta Zongo kitokongerezwa nkuko vyari vyasabwe mwikete ryo kwa 24 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023 n'ayandi mashirahamwe agwiriyemwo ayari hanze y'igihugu ko ikiringo ciyo ntumwa ya ONU cokongerezwa kwigenekerezo ya 13 gitugutu umwaka 2023 i Geneve inama igira 54 y'akanama ka ONU kajeje agataka kazi na muntu yabaye yaremeje ko ikiringo ciyo ntumwa idasanzwe ya ONU mu bijanye n'agataka kazi na muntu ku Burundi Gaeta Zongo congerejwe. Ivyaneguwe na bamwe cane bari hagati mu gihugu ariko kandi vyakengurutswe n'abandi cane bari hanze y'igihugu. Mbega none ko abenshi bari babona ko Uburundi butowe mu kanama ka ONU twavuze ari kimenyetso ko ivyo kubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi vyateye intambwe ukongereza ikiringo ciyo ntumwa vyavuye kuki itorwa ry'u Burundi ryari rikwiye canke ukongereza ikiringo kuri uyo muhinga vyari bikenewe. Agateka kazi na muntu kifashe gute mu Burundi muri kino gihe mu mabohero vyifashe gute umugwi CNDH ujeje agateka kazi na muntu mu Burundi uvyifatamo gute uko gwiki kugira ngo bigende neza kurusha mu bijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Turi kumwe n'abatumire bane bakorera mu bijanye nico gisata agateka kazi na muntu gusa muri kino kiganiro baza kugira ico babivuze ko kuri ivyo bibazo vyose hamwe n'ibindi. Umutumire rero wa mbere ni Jean Nduwimana arongoye ishirahamwe Ajina n'ishirahamwe ry'ugwaruka rwanya ikibi n'akarenganyo gwisunze ubwitonzi ingingo hamwe no kudakomeretsa kiremwa muntu mu gaciro kiwe runtu. Jean Nduwimana ndakuramukije ndaguhaye n'ikaze mu kino kiganiro. Ndakuramukije nanje ndaramukije nabo bose bariko barakurikirana ibiganiro bya mbonesha kure y'u Burundi. Undi mutumire ni Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe Folicon F rigwanya ikimenyane akamwana wa mama nihohoterwa rya kiremwa muntu. Gerard Hakizimana ndakuramukije ndaguhaye n'ikaze muri kino kiganiro. Murakoze kundamutso turamukije natwe turamukije kandi aho tuye gusangira ijambo turamukije n'ariko batwumviriza twizera ko by'ukuri tuzavuga ico duterereye na cyane mu byo tuzi kubijanye n'igisata cy'atekazi na muntu. Undi mutumire ni Jean Marie Shimirimana onawe arongoye ishirahamwe ntabariza rihanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo. Jean Marie Shimirimana kuramukije ndaguhaye n'ikaze muri kino kiganiro. Ndakuramukije na jewe kandi ndaramukije na bene wacu tugiye dusangire kino kiganiro ariko kandi ndamutse cyane bene wacu bari mu mabohero 11 yo mu Burundi na bene wacu baharanira ivy'agateka kazi na muntu mu Burundi. Umutumira agira kane ni Six Vinyi ni Muraba arongoye umugwi wigenga CNDH umugwi ujira agateka kazi na muntu mu Burundi akaba mbere aherutse no gutogwa guserukira ibihugu vy'akarere mu runani rw'ibihugu vyo muri Afrika mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Six Vinyi ni Muraba ndakuramukije ndaguhaye n'ikaze mu kino kiganiro nonge ndagukeza kuri ayo mabanga ajanye n'ivy'akarere mu bijanye n'agateka kazi na muntu muherutse kuronka. Murakoze cyane ndabaramukije nanje nongera ndamutsa ababene wacu duhuriye muri kino kiganiro ndamutsa n'abarundi bose bariko baratwumviriza kandi ndamutsa n'abandi bantu bose barajushinga n'agateka kazi na muntu mu Burundi hamwe no kwisi yose. Diomede Hategekimana ni jewe nza gufasha kuremesha kino kiganiro. Akabazo kamere rero reka ndakerekeze
kuri Jean Nduwimana. Jean Nduwimana, mbega itorwa ry'u Burundi kuba kimwe mu bihugu 47 bigize akanama kaoni kajejwe gataya kazi na muntu ryari rikwiye? Oya, kuko Uburundi buri mu bihugu ku by'ukuri bitaratera imbere mu byo kubahiriza iby'agateka kiremwa muntu, kuko birabonekera mu maraporo menshi, yaba amaraporo y'abaharanira agateka kiremwa muntu ngaha i Burundi, yaba amaraporo y'amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kiremwa muntu, eka haba n'ingene Burundi ku by'ukuri ibiharuro butogwako, eka ibyo bita commentaire za biriya bihugu bihurikiye muri kajya kagwi ka Nations Unies karaba iby'agateka kiremwa muntu. Biraboneka ko i Burundi ntambwe kiri ndende mu byo kubahiriza agateka ka muntu. Uburundi butarashika neza aho buhangana cyane na biriya bihugu bya rutura mu byo kubahiriza agateka kiremwa muntu. Turavuga kandi ko itorwa ry'u Burundi muri bijya bihugu 47 biri muri kajya kanama ka Nations Unies byari rikwiye, kuko birakenewe ko u Burundi ku by'ukuri buja habona mu byerekeye ibyo kugwanira, ibyo gutsimbataza agateka kiremwa muntu. Byari bikenewe rero yuko abarundi begera bagenzi babo bo mu bindi bihugu bamaze gutera imbere muri ibyo byo gutsimbataza agateka kiremwa muntu. Birakenewe kandi ko Uburundi bushika ahantu bumenya ko ivy'agateka kiremwa muntu buvyega ku isi, kuko murazi neza ko agateka kiremwa muntu ari karahara mu Uganda ntibacure. Nico gituma rero dushima ko Burundi bwegereye ivy'agateka kiremwa muntu, ntibaze barabibazwa bari kure, maze baze bararonka n'ingene bisigure hakiri kare, begereye, ntibarinde guhamagagwa bava kure, babe na ntaje begereye bajya muri rya Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies. Kubona bwaratowe turabona yuko ari intambwe ikomeye kugira ngo bagende bariga ko umuntu wajya yigira ku wundi, begereye abo bandi bamaze gutera imbere mu iyubahirizwa ry'agateka kiremwa muntu, bizotuma nabo nyene bashobora gutera imbere. Umuntu yumvirije uko bivuze umwanya umwe mu ati ego byari bikenewe, mugana navuga ati oya, muri oya werekanye ko intambwe yari kirindende ari Burundi hari ivyo butaratunganya mu bijanye by'agateka kazi na muntu, ariko ego gira uti ni vyiza kubera ko budusha bwigira ku bindi bihugu byamaze gutera imbere bijanye by'agateka kazi na muntu. Reka tuje kwa Jean Marie Shimirimana arongoye ishiramwe ntabariza, ni ishiramwe rihanye n'agateka k'abanyororo n'imiryango yabo. Mbega itorwa ry'u Burundi Jean Marie Shimirimana ryari rikwiye? Ahubwo ryari ryarateze. Twebwe mu ishiramwe ntabariza turashima kandi tukishimiriza yuko igihugu cacu c'u Burundi ivy'agateka kazi na muntu buriko buratera intambwe ikomeye cyane. Byari byaratevye kuko tubiravye neza, murabona mu minsi yahera igihugu cari mu makuba kirayavamo, ariko kandi tukabona yuko twagiye turonka indongozi by'ukuri zivuga ko agateka kazi na muntu ariko ko kubahirizwa cyane cyane nka twebwe turabe by'agateka k'abanyororo n'imiryango yabo. Tongera tukavuga tuti umusanzwe arongoye umugwi wigenga CNIDH, murazi neza ko yaje tutari kuri stati A, mugabo arakora birashimwa, turagera ku rugero kuko tuja kuri stati A. Ivyo rero nuko intumbero je no biha igituma
dukwiye ahubwo kugumiriza nyene tugafatiraho kugira tugume tubumbatiye ako gateka kazina muntu kuko kugira ntikubahirizwe biterwa na twebwe urashobora umwe kubona urupapuro ko gwera uwundi ko gwirabura rero sinobideha mwumva n'uyu mwene wacu turi kumwe ko tutabona kumwe ko iyinjira ry'Uburundi mwako gateka kaoni ko byari mwako kanama kaoni ko byari bikenewe tukagidativye umwanya umwe ego byari bikenewe mbwandi agira ati oya murakoze cyane Jean Marie Nshimirimana reka tuje kwa Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe Foricone F rigwanya ka ikimenyane akamwana wa mama nihoterwa rya kiremwa muntu Gerard Hakizimana ikibazo nikijyanye hari bwagere canke byari bikwiye iyo turiko turavuga ibibazo by'agatakazi na muntu nibaza ko dukwiye gutahura mbega Burundi no munsi aho bwagiye buraca kuko bwatowe byagenze gute bombe turibukanya ko muri kiya kibanza bwatowemo ni bihugu 47 bigize kajya kanama kandi bitora hanyuma munsi ibyatowe ni 15 hanyuma kugira igihugu gishobora gushika mu rya mwanya hari ibintu baraba ati mbega igihugu mu rya n'atakazi na muntu cifata gute mbega ubwigenge umeze gute kubona rero Burundi bwatowe tunibukanye ko mu bihugu vya Afrika ibibanza ni 13 ibironke mu bibanza 13 mu bibanza 47 ugiye muri Asie imwe twita Asie Pacifique ni intebe 13 nyene ugiye muri ntuzenya Amerika Latine ni bibanza 8 waje muri Europe yepfo ni bibanza indwi nyamba ntibuka neza hakaba n'indi Europe bitwa Europe de l'Est ni bibanza 6 rero nyamba Uburundi bwashoboye gutorwa muri kijya kibanza byukuri biraboneka ko ibihugu bimaze kubona mbega agatakazi na muntu mu Burundi kifashe gute mbega ko hari avuga ibi twofata ibiki baramaze kubona ko agatakazi na muntu byukuri hariho intambwe zidasanzwe Burundi bwateye nyamba no munsi dushobora gutembera mu gihugu tukabona agatakazi na muntu tukaza kurado tukabivuga izo ni intambwe zidasanzwe Burundi bwateye mugabo hari abantu biyobagiza rero novuga ko ubwa mbere niteka ku Burundi niteka ku Barundi no cyavuga ati byari bikwiye ko Uburundi butorwa byari bikwiye cyane ko Burundi butorwa kuko Uburundi ni kimwe mu bihugu uravye nyine Burundi bwubatse inzego bufise inama shira amateka ifise mu migwi harana agatakazi na muntu uravye mu gihugu sende hashujeje ku kingira agatakazi na muntu uravye amashiramo yigenga ari mu gihugu 850 wagenda ku nyamakuru kabone bwishi bwavyo ibinyamakuru byigenga ibya leta n'ibintu kamukaja kubushikanganje bw'ubutungane ukaja kubushikanganje bw'atakazi na muntu ukaraba mu gusevere ukaraba mu guje kugwanya bwoko ubumwe bw'abarundi iyo byose byerekana ko igihugu by'ukuri mu bijyanye no gutsimbataza no guteza imbere agatakazi na muntu igihugu cipanze neza kugira bishoboke umwene igihugu wese aronke ahavugira nashobora gushikiriza ibyumviro bya ariko turaho Jean Nduwimana avuze ati ego nibyo byari bikenewe ariko hano yacije wagira ati oya asigura avuga yuko intambwe mu jyana n'agatakazi na muntu mu Burundi ikiri ndende ariko acavuga ati ego kubera ko bizotuma Urundi bubona akarero k'ibindi bihugu nibaza ko kuvuga ivyo ni bimwe mu burenganzira ni bimwe byo kwishira no kwizana kumbure umuntu afite uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro mugabo ubiravye by'ukuri ucumubaza ati mbega kuvuga oya ugayiki ibyo ufise nk'ivyemezo byerekana ko agatakazi na muntu gahungabanywa cyangwa ubundi butaratera intambwe cyangwa utogiye ahantu werekana iki yaraza kugira icyo kivuze ko arabyumvise ivyerekana yuko intambwe ikiri ndende murakoze reka tuje kwa 6 Vinyi ni muraba arongoye mu gwisende hash ikibazo nikijyanye murakoze cyane aho se mu Rwanda cha hirya no hino byari bikwiye kubera iki kuko ibintu bijanye n'agateka kazi na muntu ni hangiro canke ni icifuzo ico mu gifaransa bita ideal no kuvuga ni ibintu atagihugu na kimwe kirigera kibishika ko ijana kwijana mugabo turabiki turaba mbega ugushaka kw'inzego z'igihugu mu bijanye n'agateka kazi na muntu kumeze gute ivyo bari barakora bimeze gute ni bimwe bavuga abamvuga imbere yuko mvuga ibijanye n'inzego ingene bazishiraho ingene bazishigikira ingene bahana uba ya kamusovye kugira ngo dushobore kubona yuko vy'ukuri intumbero y'igihugu ari yo gutsimbataza agatekazi na muntu nibaza ko ntorinda kurandira kuko murazi ko inzego z'igihugu zose ziri ku kivi kugira ngo bashobore gutuza abantu batukisha igihugu muri ivyo vy'agatekazi na muntu iyi gihugu kimaze gufata iyo ntumbero rero kandi si vy'ubu gusa nimwe muri kahise uravye Uburundi ingene bwamye murazi ko Burundi budasotora ibindi bihugu murazi ko mu Burundi n'umwana tuzi ko
yakura bamwigisha ko kizira kwica umuserebanyi ibintu by'agateka kazina muntu nivyo turaraba iyi ngingo yafashwe n'ibindi bihugu kugira ngo bashire umukono ku vy'agateka kazina muntu mu 48 ariko dusanga ari ibintu biri muri kahise ku Burundi kuko iyo umuntu akoze kitajanye no mu muryango baramuvuma aho rero niho dutegereza gushigikira kuko nico gituma ubona hari abantu bose biza biragora uzabumva ngo ejo ngo bafashe bangahe bari igiturire uzabumva ngo bakuye umutegetsi kanaka kuko atari karubahiriza agateka kazina muntu oya umwanya umwe kubera ko hari impinga ikiri ndende mujanye kubaza agateka kazina muntu mu gihugu muramumbariza igihugu kwisi coba kirakwiza ijana kwijana niya gitora ndaza kumushigikira mugabo natagitora kuko ico yovuga cyose turafise ivyo tukinegurako nibaza ko tuzi twese ibiheruka kuba mu bihugu bitandukanye nk'ubufaransa bamwe bambara bita abamakoti asa n'umugina gilet jaune ukaraba muri Amerika ibibaha na hariya ukaraba ibitero biko biraba mu bihugu vya Buraya canke vya Aziya nta na hamwe uza gusanga ariko ugarutse kuraba mu Burundi sindiko ndabivuga ngo Burundi buhave buca bwishima buce bureka kubandanya kuko je bahonjejwe ni kugira ngo tugume dukabura abantu babandanye bakurikiza cyane ivy'agateka kazina muntu mugabo uravye aho tugeze ni intambwe nini ya cyane imbere y'ibindi ni naco gituma uzosanga Burundi ubu aho tugeze baguma babushira imbere kugira ngo bushobore guserukira ibindi kuko intambwe turiko ni nziza cyane gusubya no muri aka karere sinshaka kudoma ko ibihugu mugabo uraza ari ahantu udashobora guhaguruka ngo ugice uvuga ariko ngatwe turicara tukavuga ivyo negura ukabivuga mugabo ari hahandi n'umuntu aririmba indirimbo z'Imana sindiko ndavuga ashobora kunigirwa mu gasho hakahiga umuntu n'umwe ashobora kugira icyo avuga ariko tuwe kubera agateka kazina muntu kamaze gutera imbere umwe wese aragira icyo ashikirije hanyuma amaraporo akandikwa meza canke atariyo ni ukuvuga ko iyi ni intambwe mugabo kubera ari hangiro udashobora gushika kuvuga ngo je nakwijije tuguma duhanura inzego kuzibandanya zigira akandi kantu keza tubwire kuco kibazo nyene bivugwa ko amwe mashira hamwe mpuzamakungu yo mu bihugu vy'Uburaya ataco atakoze kugira ngo Uburundi ntiburonka amajwi ntibutogwe aho twovuga nk'akarorero kishira hamwe ryavuzwe y'Uburaya International Service for Human Rights mwibaza ko ari kubera iburya ibintu by'amashira hamwe bifise imvo nyinshi utari kumwe n'abantu bashizeho iryo shira hamwe utazi aho bakura uburyo bwo gukora utazi imigendanire bafitaniye n'abantu bamwe baba mu Burundi canke mu makungu biragoye kuvuga kuko buryo umwe wese arafise icabagamije kandi abona inyungu ziwe ugiye kubiraba ishira hamwe ryose rafise inyungu zikurikirana dufate nk'akarotreke n'amashira hamwe dufate ibihugu muri Amerika bavuga ngo vyose ngo ku nyungu za Amerika ico kirafise ico gisigura sinzi ko mu Burundi turashika ku ntambwe aho tuvuga tuti icyo cyo cyose inyungu z'u Burundi mu bintu bijana agateka kazina muntu vyukuri tuba twese nkuko turi ngaha iyo tuba twese twaharanira agateka kazina muntu twateza kugira imvugo imwe twateza kubona ibintu cyo kimwe kuko amategeko dukoresha ni yayandi nyene hagezaho dutangura kubona kutari kumwe nuko hariho inyungu zimwe jewe canke wowe canke naka canke ujya muri Nyaburaya ariko arakurikira kuburyo yanka kubivuga agacisha hirya reka tubaze Jean Duwimana yari yavuze ati umwanya umwe ndavuga oya mbega ko amwe mashirahamwe mpuzamakungu yo mu bihugu vya Buraya bivuga ko ataca atakoze kugira ngo Burundi ntiburonka amajwi mw'iryo togwa we ko wavuze uti oya umwanya umwe kubera ko intambwe ikiri ndende co ico cyo kwivuga ko ikibazo ko ari kubera iki murazi ko ry'amashirahamwe mpuzamakungu yo mu bihugu vya Buraya n'amashirahamwe akurikirana by'ukuri ibibera muri ibi bihugu cyane cyane ibi bihugu vya Afrika kuko murazi yuko hari ririya shirahamwe mpuzamakungu ririya rya Union Européenne rijya ryaragize amasezerano n'ibihugu vya Afrika mu byo gufashanya rero byo muri rya ntuzi cyo bita les accords de Cotonou rero barafise rero amashirahamwe akora mu vy'agateka ka kiremwa muntu novuga ko ari nka kireretsi ca Union Européenne hajya amashirahamwe ahabwa n'amafaranga bashaka na Union Européenne menshi rero bajya baraza ngaha ku rubuga aho iwacu canke ahandi
bakaraba yuko ajya amasezerano rero basigiraniye ibyo bihugu biriko birayakurikiza cyane cyane murazi ko ashimikiye ku bya guverinance ashimikiye ku by'agateka ka kiremwamuntu ajya amashyirahamwe rero aje ngaha nta kindi akora araha raporo bariya araha raporo nka Union Européenne nyene uvuze gutyo uvuga ko atarira busema ku by'ukuri n'abantu bakurikiranira hafi iby'agateka ka kiremwamuntu muri ibi bihugu Burundi budasigaye inyuma iyo rero babonye ingene agateka ka muntu kifashe bakabona ingene abantu bamerewe mu gihugu bakabona ivyerekeye amasentare ingene bikora ivyerekeye ubutungane mu majambo make bakabona ingene abantu baturatura barara ntibuca kubera ubukene bwokora amakara bugata ibiki ivyo biratuma ayo mashirahamwe aba mu ba mbere bavuga bati nyabuna bajya abantu ntibabangire. Ariko Jean Duwimana we nawe umwanya umwe wavuze uti ego byari bikwiye yuko Uburundi butogwa kugira ngo uze kubona ingene ibindi byamaze gutera intambwe ndende bikora babonere kwa karorero none bajya bavuze bati reka turabe ukuntu twokora ishoboka Burundi hutogwe nawe ukavuga ati ego nawe muvuga ibihushane nawe oya si bihushane twebwe tuvuga tuti ego byari bikwiye ko Burundi butogwa kugira ngo bwegere bwinjire mu mugambi wo guharanira wo gutsimbataza iby'agateka ka kiremwamuntu mugabo rero murazi ko abantu batabona kumwe ibi bibazo cyane cyane bijanye n'ivy'agateka ka kiremwamuntu hariho uvuga ati oya hariho nyangwa yeruye hariya muri kajya karere nibarindire hakaba n'uwundi avuga ati nibegere cyo gituma navuze ego canke oya nibegere ahubwo gira tubankuraje. Urakoze cyane Jean Duwimana. Hajya keshi baranguraje. Ego Gerard Hakizimana ukongereza ikiringo umuhinga yigenga akaba n'intumwa idasanzwe yishiramwe mpuzamakungu ONU mu bijanye n'agateka kazi na muntu ku Burundi byari bikenewe byovyo. Murakoze cyane ariko imbere yuko dushika ngaho nagira manzi ngaruke kuvyo kwashikiriza na mugenzi wanje yavuze ati ajya amashira hamwe arafise abareretsi muri twagiye tubwira abarundi ko bijya bintu by'amaraporo bigenda biratangwa ibyuwetse n'ibindi bisa no guhemukira igihugu no kukigurisha kuko kiretse ko babaha amahera nivyo barabaha amahera barabaha amafinansema mugabo finansema ntizikwiye kuruta inyungu z'igihugu ntidukwiye kubesha amaraporo dutanga kugira turonke amahera rero biravye ajya amashira mu raporo afise nta raporo nimwe yukuri iriho maraporo yacu nyayo dukora twerekane n'agateka zina muntu kifashe intara ku yindi twaruti turabya hari nyine bigenda bitera imbere ntayo bakoresha uvuze ati ntibitangaje kuba Burundi batashaka yuko bwo nico kinagenda kubwira ati ntibitangaje kubona hari ishira hamwe iri canke irindi rivuga ati Burundi ntibutogwe na maraporo atariyo bakoresha kandi babikora nkana abarundi rero bomenya ko agateka kazi na muntu by'ukuri mu gihugu baza ko babikora nkana kubera babikora nkana kuko bashamo uburyo bwinshi bwa mbere nino twita colonisation bikibandanya by'ukuri bitaboneka bigaca mu mashira hamwe bagashamo amahera menshi kugira baronka abantu bishoboka ubutegetsi kanaka abari ku butegetsi bacafuze cyahe berekana ko mu gihugu kanaka ari bitagenda guca bene gihugu bihebure cyahe bafata izindi ngingo ariko javuze ati ajya amashira hamwe niyo nderetsi y'ubumwe bwa Burayi yabivuze neza niyo nderetsi nitora makuru urundi rufise ingene nko makuru irafise abayiha makuru iratanga amahera duha makuru nayo yo batariyo dushoye kwandika rero nibaza ko amakuru bakoresha muri byo maraporo namakuru kwitondera cyane n'ivyegeranyo bitari byo nakubwiye bivanye n'intumbero ibihugu biba bifise ku butegetsi buri ko buratwara canke ku mugambo uri ku butegetsi ubiravye no munsi urundi aho bwagiye burava ingo bufata mu bijanye no kwitunganiza ivy'igihugu gutunganya amatora kwitegura imigambi yateza imbere ibyo byose n'ibintu bishobora gushavuza uri ko ratanga ubuje shavuga ati kiya gihugu turabona tukigifise nkicema ko tukigaburira uko dushaka ariko none Gerard umuntu kwakurikira imbonesha kure y'igihugu iyo hava yumvira ati erega Gerard Hakizimana arongoye Foricone F nta kundi yovuga ni kuyanye niko yamye avuga ntivyo kuna ngo ahuze nayo mashira hamwe mpuzamakungu yamye ari nderetsi y'umwe bwa Buraya yo bayihenze John baza ko igituma atawukibaza gutyo ubwa mbere Gerard Hakizimana na Foricone ndongoye twebwe turinderetsi y'umwe bwa Buraya hama twebwe nk'abagwanya ikimene n'akamwana mama ntidushobora kwemera ko cyangwa tunume tubona ibintu ingene bikogwa nivyo gituma tubibwira abarundi tubaruti
urashobora kwibaza ibi nivyo Gerard ntakundi ari kuvuga muga Gerard si Gerard bwambira avuga ni ishirahamwe rivuga hama ishirahamwe Forconef rafise ne yubatse rafise stati n'amategeko muga ico ridashobora gukora ntushobora kuriha amahera ngo finance hama itegeke nyene urikora na raporo riguha ishirahamwe Forconef uriha amahera rizokora ibyo ryandikiwe gukora hama itangira raporo yo atari raporo ihengamye atari raporo tukije igihugu kuko abenshi barabikora bagatanga amaraporo atari kugira bongegwe bikunde ibikorwa byabo bibandaye bikorwa ibyo niko tuzavugisha ukuri nituze turabeshanya abene igihugu babimenye ibi by'amashami yigenga harimo akantu kandi tuza kuvuga ukuri nyamba dufise igihugu uno munsi dufise igihugu kwera iki nyamba dufise amahoro n'umutekano mbega ni bose abiryoherewe nyamba n'umustamu n'undi ariko arahunga igihugu kirubakwa nyamba bigwanisha bitariko birakora ibyo byagenewe kuko babikora kugira birase ibihugu bisambura amazu abene igihugu bahunge ibyo ni kubimenya rero igituma ry'amashami ajyaho najya makoro ni ibintu byo kugabura Afrika kugabura ibihugu bakavuga bati wewe gabura kugira bikunde cyo gihugu mu gifate shiraho Cotonou shira amasezerano mu yitwe Cotonou amwe Jean Louis yavuga hanyuma mudushamo bridge igihugu ko gikora ibi mwe bridge demokrasi mwe bridge ibi demokrasi nivyo twebwe nk'abana gatakaza n'abantu by'ukuri ndavuga ko demokrasi nivyo mugabo uko bo babikora uko babivuga ntibakeneye gushima bijya wakoze ahubwo bakeneye kugaya kugira berekane ko atantambwe uratera n'ivyakunda bakabona ubwo bakwiteza imbere abene igihugu bagutahura ibyo urimo abantu bamaze gutahura ibyo by'igihugu kwishira no kwizana bica bibagora nico gituma cyo amaraporo atari tugarutse ati mbega uwongeje ukiringo rapporteur spécial ni ibintu bimara amaje cyane ni ibintu bibabaje kuko amashira arenga 40 twe twanditse urwandiko ikete yuguruye twereka bijya bihugu bigize kajya kanama ka ONU tubabwira nyene ibintu byifashe mu gihugu tubabwira ati agateka kazina muntu Burundi intambwe bugeze ko ni intambwe yo gukeza rero ntibyadutangaje cyane kandi nuko ko ujya wongeje kiringo ubwa mbere mu itegeko 33 agakanga hagaritse 2024 gijya nama byabaye ku itariki 30 z'ukwezi kw'icenda mu 2016 barashizeho ico biyitwa commission d'enquête ku Burundi amaraporo yagiye atanga murayazi ko amashami dukoranga ha mu gihugu twigeze twemeranya nabo ko nta musi warimwe twigeze twica cyangwa bashike mu gihugu tuvugane ibije n'agateka kazi na muntu ariko tagiye ivya kera mwebwe kwandika ikete amashira hamwe amwe hano turabonamwo mu mashira hamwe yanditse ikete yandikira abagize akajya kanama kawo nikajeje agateka kazi na muntu musaba ko ikiringo ciwe kitokongererwa mu basinye mu bateye ku mukono Forconef yarimwo ntabariza narabonye abateye ku mukono yarimwo turi kuri ico rero aho nyine tagiye mu idonido y'ivya kera muraba musigura gute ukuntu bitari bikenewe naho muri jakete mwari mwabivuze muguno munsi mureko akurikira ikiganiro ata soma iryo kete muri make mufatiye ku vyuno munsi ni iki cotuma muvuga ati uko ukongereza ikiringo ciwe kitari kenewe ntiyigeze akenerwa naho uvuga ati ntituje mu bya kera burya kuva gishiraho commission ni ibintu baje hamwe babo bati kugira igihugu tukiremere tugira ibi bikunde abene igihugu bakiveko basanzare dushira abo dushaka ni ibintu bategura kandi bategura umwanya munini navuze mu 2016 ndavuga mu 2022 kuko bagumye bongereza mugabo amaraporo batanga na maraporo abashame twagiye turiyamiriza mu 2022 bacahindura izina bamwita umurapporteur spécial ubu naho urabona ko bavuze bati turamwonye ikindi kiringo mu gihe twebwe amashami yigenga dukorera mu gihugu turi mu bene gihugu duteze imbere agatakaza mu dufadikanye n'ibigo bya leta CNDH inzego z'igihugu butungane dufadikanije n'igipolisi dufadikanije n'igisirikare dufadikanije n'inzego zose zibikora mu huza abarundi n'abandi tukigisha bene gihugu tubone ibintu byifashe tugasigurira abagize kajya kanama intambwe ubundi buteye ahano kubwira uti ibyavuba uburundi bwaraye butowe kuja mu bagize kajya kanama kabije bihugu nabwiye ko nibihugu 47 bitogwa ubundi bwabaye nabwiye ibyo baraba kugira butogwa kigira kabiri uburundi indongozi zacu hari zimaze kuronka agashimwe aha novuga nyine cyo bari mutambukanye mukuru w'igihugu murazi ko amaze kuronka agashimwe mu bije no guteza imbere agateka k'abana bakenyezi n'abigeme tukaraba ibikorwa byiza nyine cyo mukuru w'igihugu ariko arakora murabona nko guhiga amahoro muri Kongo guhiga amahoro za Somalia n'ahandi ukarama jambo ashikiriza mukamuzi ko ari we anarongoye umuryango umwe bwa EAC mukamuzi ko kandi ariko gutorwa nka champion
de la jeunesse africaine ariko turahoje ibyo byose niko ndakwerekana imbere yaho hari ikete yari yanditswe n'andi mashira hamwe y'abarundi mugabo agwirimwe abakorera hanze nabo nyene basaba yuko ikingo ciwe cyo kongerezwa ari nayo yahavuye yumvigwa mwebwe ntimwumviwe none wovuga yuko abafashe ingingo yuko mugeze kiringo baba bakoreye ku bintu vyo yabayihenze gose kuko nabisiguye neza navuze nti ingene ry'amatora aba hariho ibihugu bifisemo inguvu nyinshi na cyane cyane usanga nk'igihugu kanaka gifise projet bariko baragifasha gaciye ati twebwe rero ko tuza gutora ku mugaragaro turanumye tuvuga ibindi nabati jewe ndemeje urabi ibihugu byanumye bitagize icyo bivuga nivyo vyinshi ibihugu ku bihugu 47 ibihugu 17 byavuze biti ntacyo tubivuze ku bihugu 10 bivuga ati ntitucemeje ico kiringo mu bihugu 20 bigira ati turacemeje ico kiringo hajya iyo yaje amatora aza kuba nkuko ajya yandaba amatora bamwibanga Uburundi ujya mu nteko kongereza ikiringo ko nta kazi afise mu gihugu ntushobora kugira akazi hari sende hashira ku statut ntibikubunda none bibaza ko ari kubera iki mwebwe mutumviwe nakubwiye ni twebwe twarumvi ntitwumva ko tutumviwe bijya nakubwiye ko ni mu rukurikirane kuko radio n'amaraporo asohora n'amaraporo bieze n'amaraporo politique atacha za gufasha by'ukuri mu gatakazi namo uhere kuri raporo yasohorwa mu bihumbi 2016 gushika kuri no munsi ni raporo zivuga bimwe ni raporo by'ukuri zitaza gufasha mu kubaka gatakazi na muntu ni raporo ahubwo zibiba ugwanko mu barundi reka twumve ntabariza mwari mwateye ku mukono hamwe kugura rwandiko musaba yuko ikingo cyo kongerezwa nawe ngira ngo arafise igituma avuga ati ikingo ciwe kitari kongerezwa turiko turarondera umuhoro uri mu kwaha ngaruke kuri kimwe mugenzi wacu ja yavuze yuko hari nderetse ajya mashira hamwe impuza makuru izo nderetse rero turazi nderetse hari gihe iba ashobora kuba ari wenyene cyangwa rero mvuga nti kugira ikiringo congerezwe izo nderetse zishobora kuba zataza amaraporo mabi ku Burundi barabuhamba nkongera nkavuga nti ivyo byose uwo muhinga nyimba yarongewe ikiringo abakimwongeye barazi gituma bakimwongereye ariko kandi nkavuga nti twebwe twatewe umukono ku rwandiko ruvuga yuko atogaruka nuko ico urwandiko nago rwarazanye indi nyungu none twaciye tuja gutorwa tukinjira muri kajya kanama kawe rega anagire mvuge nti agihe umuntu abesha akanduka gahinyuka ego nivyo ajya amashirahamwe ari hanze mwageze ko yavuga ko yari yasavye ko yokongereza ikiringo amwamwe ariko nagira ndakubwire yuko twewe igihe iyo turiko turatembera iyo si turabona bamwe bavuga ati bagenzi bacu ivyo bavuga sivyo ati mwe muri ku butaka bw'u Burundi ahubwo ivyo muvuga nimwe tubona biriko biragenda neza rero twewe tukavuga tuti burya abarundi nuko dukunda kurambirwa ejo cyangwa hirya yejo rujya rwandiko twanditse ntirubora hari abazorusuzuma batebe babone yuko ati bwa bundi amashira hamwe by'ukuri ivyo yavuga ntarira busema rero nagira mbwira abarundi n'abarundi kazi cyangwa abantu bose bariko baratwumva bahanira ivy'agateka kazi na muntu agateka kazi na muntu nyimba twacishije mu nyandiko tukerekana yuko mwishira mu mashira hamwe yose ari hano muri kino gihugu ashika 40 ko by'ukuri uwo muntu atokongereza ikiringo hari gihe abazorusoma bazoteba bakabona murakoze cyane Jean de Wimana murumvise kuri kimene kijanye no kongereza ikiringo ijya ntumwa idasanzwe ishaye impuza makungu ni mu bijanye n'agateka kazina muntu ku Burundi mbega wewe urongo yishira hamwe ajina ubona byari bikenewe mu bisanzwe abavuga ko vyari bikenewe ko bongereza ikiringo cyo mu rapporteur spécial wa Nations Unies c'est la situation des droits de l'homme mu Burundi muramabarira n'abavuga yuko bitari bikenewe abo bose nta burenganzira bategerezwa ko bafise kubivuga uti kubera iki urya n'umukozi wa Nations Unies iyongereza ikiringo no kubura ico kiringo biva ku vyerekeye ingene intwaro muri Nations Unies zitunganijwe ntibiva kugira ngo d'abord kugira bamushireho
bafatira kuri resolution 48/16 niho baraba ico bitara competence ntibaraba amajwi y'umuntu ntibaraba urwambo rw'abantu ntibaraba yuko hari abantu bashika igihumbi basinye canke amashirahamwe 100 yasinye yasabye ati ntiyongerezwe ngo yongerezwe ikiringo ntibaraba ko hariho basavye ko mwongera ikiringo nompri ntibaraba ko hariho abasavye ko atokongerezwa ikiringo baraba yuko ariponda les conditions akwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo ashobore kurangura igikorwa cyo kurereka cyo kugenzura cyo kuraporta sur la situation de droit de l'homme kugira ngo ashobore kwereka kanya kanama ka ONU ashobore kukereka ingene ivy'agateka kakeremwa muntu biriko biragenda nikimenyamenya n'uburyo akoresha n'abakozi akoresha urya abukura kwa secrétaire général des Nations Unies kujya atwara Nations Unies ujya mu secrétaire général ntabukura ku bavuze yuko yongerwa ikiringo kandi ntabukura ku bavuze yuko atokongwa ikiringo none muri Agina mubonye yongewe ikiringo muhavyakirwa twebwe tuvuga tuti muri Agina yongewe ikiringo akaba akora neza akaba ashobora kuraba gucunga gutuma guhanura inzego z'igihugu kwigenza neza mu vyerekeye ibi vy'ama mechanisme de droit de l'homme ibintu za mugenzi wanje Gerard yadondaguye ibi bihari nimba hariho CNDH akaba ashobora kuraba yuko CNDH iri kirakora neza nimba hariho ibi yavuze bijanye n'ingene ibi bijanye n'inzego zindi z'igihugu byo butungane ibi bijanye akaba bashobora gukora neza none yora politiki yo cara politiki bakoze neza dode yobaje kugirana ariko muri Agina mubonye bamwe ikiringo byarabaryohe twebwe tuvuga tuti nimba babonye ko abamushize abamuhemba babonye ko akora neza nibamwongere n'ibiringo bishika 10 none akora neza niba adakora neza mugabo bazobimenya kuko umuntu yevariwa umwevariwa n'umukoresha n'umuhemba none woza kwevariwa umuntu udahemba woza kwevariwa umuntu utashizeho murakoze niba ko abantu bazohava barengerera abandi murakoze cyane ega abantu bavuga n'ibintu badajejwe murakoze cyane Jean Duwimana Fixes nyine muraba turaho nyene ukomereza ikiringo umuhinga yigenga akaba n'intumwa idasanzwe ikiramwe mpuzamakungu ONU mu bijyanye n'agatakazi na muntu ku Burundi byari bikenewe reka mbanze nterere mugenzanje aserukira ishirahamwe Agina kucahejeje kuvuga kandi nsa n'ubushigikiye avuze ngo nibaba babona ko vyari bikenewe barabigize no kuvuga iki asubiye kutwibutsa ko ako kanama ka ONU kajejwe vy'agatekazi na muntu katakoze uko amategeko avuga gushiraho uwo muntu vyategerezwa kuva kungene bumvirije abantu batandukanye ingene bumvirije igihugu ingene bumvirije amashira hamwe ingene bumvirije ama ONG hanyuma bakavuga bati ibi bintu nibi tubona ko uwo muntu yoza akabikora nitwaba rero tugeze ku ntambwe ahako kanama canke igihugu kanaka gifata ingingo gutyo nyene mu gifaransa rimwe mwita une décision unilatérale ico turagishikije turagihurije ko no twara Agina barihenze cyane kuko amategeko siko yategeza kumubwira yateza kujaho kugira ngo ashobore gutorera umuti ibi nabiriya mugabo mwitegereze ku bintu tumaze kubona mu Burundi vyitgutere niba barabanyororo barekugwa niba barabanyororo baronka agafashanyo niba baramategeko ahinduka uzosanga uwo muntu kuva ajaho atana kimwe yaterereyemo bwiza ukuri niyo ababona
hageze ko abantu barekugwa usanga ari CNDH yagiye gukoma induru ibi bintu ntibikwiye hageze ko abafunzwe baronka agasabune usanga ari ntabariza yagiye umbwira ikintu na kimwe kuva bamushiraho uwo muntu ararangura mu gihugu cyo Burundi none uwo muntu atana kimwe yashoboye kurangura n'uyu ajejwe iryo shira hamwe akabavyemeza yuko batamushizeho kubera ibinabiriya bamushizeho kubera ari ingingo yafashwe n'igihugu canke nakagwe k'igihugu birumvikana rero barihenze nibasubire mu mategeko barabe ico yategeza gushirirwaho yego ico ni cyambere uwo kwiyumvira yuko baba bakoreye ku mabwire yaba n'abandi bari bipfuza yuko ico kiringo cyo kongerezwa yo bayihenze ndagishikako tugende twitegereze ivyatekazina muntu ingene bimeze n'amaraporo batanga ejo bundi hariho ishira hamwe ryatanze raporo rivuga yuko muri site Sobere ni ngaha hafi murashobora kugenda mukaraba hafi mu kwezi kumwe hafashwe ku nguvu abakobwa n'abagore 25 aho turi mu nama kubera iki udatanze niba bujejwe kuraba abantu bafashwe ku nguvu udatanze raporo y'ibitigiri by'abantu waronse bafashwe ku nguvu baca bahagarika ayo mahera nawe rero baca bagenda bati ivyo bitigiri 25 nabo dufise maraporo twe muri CNDH duca turakirize kuboko tuti muri site Sobere hari muho tuhora tuja kuraba ico giharuro gihagarike tugende turaba twaragiye kuraba abantu twarabuze numwe turahamagara na babana none iyo tuba tutari muri yo nama igitigiri cy'abantu 25 kimaze gusohoka kikaja muri raporo bumva coshira hehe igihugu ayo mashira hamwe niyikebuke vy'ukuri ibitagenda neza twese turabivuga nico gituma twe twita umugwi w'igihugu wigenga uratekase na muntu ikosa ribaye turarivuga mugabo ritabaye naho ntituja kubesha kugira ngo turonka amahera canke turonka uburyo ejo bundi kandi muri CNDH batuhamagaye cyane bari hanze batugira tuti nyaruka muri commune Mugwi ntara Cibitoke hariho umuntu yafashwe n'ubujejwe igendereza muri iyo ntara none bamutoye ikiziga haciye imisi duca turahaguruka turirukanga turashika Mugwi baratubwira n'ahantu n'umutumba turawushikako turahiga guhera mu province turabura mu commune turabura duca tuja kurondera umutwara umugambwe twabe bari batubwiye ko uwo muntu yishwa avamwo araduhakanira tuja muri zone turabura hanyuma tugarutse batubwira turubirya twari tubizi ko babahenze hajya muri umurayerera umunsi wose babahenze none ivyo bintu iyo biba vyashitse ahandi hantu umuntu atashoboye gushika ngo abanze kuraba niyumva ingorane aho ziri wa wundi rero bitanga umuhinga cese ko ndamwita no kuri hose umuhinga intumwa idasanzwe vy'ukuri ni yabafata ivyo bintu abonye ku telefone canke ku mashini nyabwonko agaca bishira muri raporo canke n'ivyaba bishika bakabamwandikira bimwe agaca vyemeza urumva ingorane aho ziri mugabo twitegereje agateka sina muntu ingene kari mu Burundi tukaraba umugwi CNDH bikorwa ukora nibaza ko twese turi ngaha asi kubera nicaye ngaha twese turazi ko umugwi uri ku kivi kandi ushimwa n'inzego zose n'imigambwe yose kuko nta mugambwe niwe tutarabona uza kutwitura nta nzego na zimwe tutarabona ziza kutwitura hanyuma tugatanga na raporo vy'ukuri iri hagati na hagati kerekana ati vyabaye nibi no kuvuga ko uwo mugwi warushoboye gukora ivyo bintu vyose hako bonone uburyo ku muntu atana kimwaza arakora kandi atani kimwe yizeye gukora hose nibaza ko azoza mu Burundi ejo bofuma bareka twe tukabananya twikorera akazi kuburyo bigiye muri ku Geneve nabajije nti nimuze dushire ku meza ivyo umuntu wese yaranguye ego reka tuve kwitogwa ry'u Burundi tuve no kuri uyo inikiringo ciyo ntuma idasanzwe yawo ni tuje ngaha mu gihugu ko tugira amahirwe ariho muri ko muravuga uko vyifashe mu Burundi mbega none agateka kazi na muntu no munsi mu Burundi karubahirijwe mu gwisende hashi ku rubuga rwawo ngurukana bumenyi uherutse kunegura ubwinshi hamwe na vyankenerwa bike mwibohero rya Besser hano mu gisagara ca Bujumbura sagaseshwa rumuri byaranditswe ku rubuga rwanyu ngurukana bumenyi urubuga rw'umugwi sende hashi none mwebwe nk'abavyanditse mubona koko agateka kazi na muntu mu Burundi ko bahirije tubanze dusigure mbega ni ryari umuntu abona ko hari kitagenda neza nuko abamenyere ko ibintu bigenda neza burya mu Burundi iyo aba abantu bose bazinduka bicana
bazinduka bafungana bagira gute nta numwe abavuga kuko tuba tubibona tukabona ko ari normal atangorana nihaba iyo hagize umuntu atirigana ugasanga yafashe ingingo idakwirikiza agateka kazina muntu inzego zigahaguruka abantu bagahaguruka ni ukuvuga ko twe mu vy'agateka kazina muntu turi ku rugero rwo hejuru ni ukuvuga CNDH yakomye induru kuko ibonye ikintu itari bwabone na rimwe kandi duce dushima inzego za leta ko zaciye zifata ingingo mu masaha adashika 12 hanyuma ico kintu kigakosorwa iyo tuba twari mu gihugu itagira agateka kazina muntu nta mugore ari guhaguruka ngo uvuge nta bantu bari kuvuga ati ivyo bintu mugabo kubera bibaye ibintu babonye ubwa mbere bavuga ati ivyo bintu vyagenze gute mu gihugu cy'agateka kazina muntu nico gituma bose baciye bahaguruka Niwise gato abariko bakurikira iganiro yuko mu vyo mwanditse mwabuze muti twasanze hari abantu 360 mwarekanye ibitigiri by'abagabo n'ivy'abakenyezi mu gihe muri ico kibanza muri iryo bohero cyari kigenewe abantu 46 muca musanga hari akazo kasugumwe kamwe konyene n'ibombo ry'amazi ritari mw'amazi niko mwabivuze nkuko mwasanze biri ariko none ko baciye bavuga bati umugwi CNDH kubera iki wavyanditse utahora uvyandika ubwo ntugomba kwiyeza bimwe bahora bavuga ko yuko buri mu kwaha kwa leta ugende witegereze amaraporo twatanze yo ku mwaka iraporo yo mu 2019 2021 gushika muri ido heruka gutanga uzosanga hariho ibice tuvuga abantu bafunzwe ingene bangana nutasanga iyo myaka yose twagiye turatanga ibiharuro vyo no kuvuga ko umugwi uzoba uri kutangura gukora ubu mugabo kubera abantu batafashe umwanya wo kuja gusoma amaraporo batafashe umwanya ngo bakurikira ingene dutanga raporo mu nama nshinga mateka ngo bumve ibibazo batubaza bo biyumvira ngo duhagurutse no munsi CNDH nta kintu kimwe yahinduye yamye ikora kwa kundi nyene no mu maraporo yacu ikitagenda turakivuga kandi nejo ico tuzobona kitagenda turakivuga nico gituma n'inzego tuzishikira iyo tubonye tuti hariho umuntu yaciye kure n'amategeko duce tubabwira tuti aha hantu kosora sivyo ubu rero ahubwo kubera abantu kubera kutamenya canke kubera bashaka kuvuga baravuga gusa mugabo maraporo uzoraba ibitigira ivy'abantu bafunzwe twebwe imyaka yose tumaze tuza turabitanga tukanatanga n'impanuro ko ibitigira vyogabanuka tugatanga n'uburyo vyogabanukirako sinibaza ko bitanga uyibo mushikirije bijya hari abaneguye umugwi CNDH hari n'abawushimiye umugwi CNDH n'umugwi wigenga uje bateka zina muntu umunsi uzoba washimiwe na bose ntuzoba uri kurakora ikazi kawe umunsi uzoba wagayiwe na bose ntuzoba uri kurakora akazi kawe hazokwama hari habadushimira hazoba hari habatugayira twebwe igikuru nuko tuguma muri bwa bwigenge tugatanga ibintu uko biri tugatanga impanuro uko biri kuko nivyo amategeko aturekuriye tuko tuvuga ivy'amabohero turi kumwe n'urongo y'ikiramwe rijejwe guhanya agateka k'abanyororo namwe n'imiryango yabo reka tumubaze Jean Marie Nshimirimana urongo y'ikiramwe ntabariza gitaho abanyororo mbega umugwi CNDH ushikirije bijya muri ntabariza warabatanze ubwa mbere twagira tubwire abantu ugukora kwishira hamwe iri cyangwa ririya nta higanwa ririmo nta higanwa ririmo ahubwo navuga nti ese amashira hamwe yoba menshi agwanira agateka k'abanyororo bakadutanga ibuganda bakadutanga bukinanyana n'ahandi cyangwa mu zindi ntara kugira ako gateka ka banyororo tukagwanire turi twese kuko sinoja ngahanya muri kino kiganiro ngo mpende abarundi n'amakungu yuko ntabariza yo byishoborana ngo gugwanira iby'agateka k'abanyororo n'imiryango yabo ariko n'ibijya byashikirijwe mu byo mwarakurikiranye mu nyuma mwasanze ariko biri umugwi CNDH ntaho woba warengeje canke wari akantu woba waribagiye ubwa mbere nagira ndakubwire nti yukihera kukibaza jewe nari kukubwira nti wavyanditse ari ngaho cyangwe longo umugwi wigenga CNDH ari ngaho bimubaze ariko ko yavyivugiye reka nanje ngira ico mvuze ico gihe bimaze kwandikwa twarabironse na twebwe abatubarira ati genda murabe uko bimeze twaciye twigirayo nibutsa abantu ko uwo munsi ari tariki 13 aho twibuka kwa Gasore twaciye tujayo nabo dukorana byukuri utwara igipolisi aha mu gisagara ca Bujumbura yaraduha umubonano turabonana n'utwara n'urongoye peje hajya twaravuganye kandi byukuri
nibijya nyakubahwa perezida wa CNDH yavuze yuko inzego z'igihugu zihuse kubishira mu ngiro ivyo bari baneguye rero natwe twagira dushimikira ku by'agateka kazi na muntu CNDH ivuze ntabari zikanyarukira nayo ikabona ivyo CNDH byabonye tukabivuga kumwe mugabo nibutsa abantu ko tudashobora kuvuga kumwe na CNDH CNDH numugwi wigenga n'uwi mugenzanje yaravuze ngo nyimba CNDH iriho nidusubire gukekeranya kuko atwo baturiko turagaya inama nshinga amateka yemeje uwo mugwi ko baturiko turagaya Sebarundi kuko ari we yashizeho uwo mugwi rero je nkavuga nti ivyo byose by'agateka k'abanyororo cyangwe biba mu mabohero cyangwe mu makasho ndanibutse yuko hajya ari muri kasho CNDH kuvuga yuko bitigiri bigenewe hajya ari umurengera na jewe niko ndabibona mugabo je nkavuga nti abantu tumenye yuko jewe mpanura abarundi kwandika abantu kenshi turakunda kwandika mugabo jewe noshikira nkuko nacenda bigira uwo biraba umugwi CNDH inyuma yo gusohora bijya hari abaneguye hari abashimye none wewe uri muri abo baneguye cyo muri abo bashimye ko umugwi CNDH wabishikirije ahabona CNDH n'umugwi wigenga ntabariza ivyikora byose ntiyo bivugira ngaha cyangwe ikuntu tugwanira agateka kabanyororo birazwi biza abo tubikorera mugabo ico nagire mvuge nuko gushima abantu ntitubone ibintu kumwe gushima baramushimiye barongera barananegura yabivuze neza najewe ntabariza sishimwa na bose hari ababona ati abazombona mu kino kiganira ati herujya nagoro mugo nagira ndababwire ni bimwe navuga kare ikintu cyanditse nikibora kandi umuntu avugisha ukuri ahubwo dukeburire abantu hajya ahantu begeraniriza abo banyororo hataryoshe aho hantu hafise iyo espace ingana gutyo bagashiramo abo bantu barenga ivyo bitigiri bariko barahemukira Sebarundi kuko Sebarundi ivyo ntibiri mu ndoto ziwe zo guhemukira abene gihugu turi kuri wewe nyene Jean Marie Nshimirimana uwo mugwi nyene wamenyeje ko ufadikanije n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika bagiye kuraba ingene botezurirwa bajya bari muri rya ariko habaye intambamye yujeje igipolisi mu gisagara hano i Bujumbura wewe nk'umwe mu baharanya gataka kabanyororo ivyo muhereza insuguriye Diomede nyakuba amenyesha makuru cendagira ndakubwire ko umushikiriza manza kizigenza nyimba barabikoze umurongo wo mugwi n'ukuri wo musonerwa nsonera ari ngaha jewe gusa ico nabonye nuko nigereyeyo nkabona ivyo bakoze kandi ndanabashikeze ariko kandi tunongere tuvuge yuko n'ubu nyene twogenda no musi ibitigiri nk'ivyo ntibibuze kandi yanivugiye neza ko inzego ashimira inzego z'igihugu ko zaciye zinyaruka gutunganya ivyo bintu uvuye ibitigiri ntibibuze kuvuga ko n'uboje hajya muri yabo cyangwa boje nahandi mu yandi mabohero havasanga ako gahaze nahandi kariyo no twebwe mu nama umushikiranganje no hagati mu gihugu yadugirishije mu ndwi iheze twaravuze hajya nyene twaradomye ku rutoki ibi bintu hajya hano baguma bashira abanyororo umengane mu icukiro ko bitariko birazanira ishusho nziza igihugu ivyo twarabivuze twabivugiye mu nama ariko nako wagumye nsokoroza reka nubu ndabisubira igihe cyose bazoguma bashira abanyororo ahantu hataryoshe twebwe ntituzoreka kuvuga mu ishyirahamwe ntabariza kuko ntibizoba bihuye n'umugambi wo kubahiriza agateka kazi na muntu mugabe ico tutazokora ntituzonyinyana murakoze cyane tugiye kwa Jean Nduwimana Jean Nduwimana turi mu gateka kazi na muntu no kifashe uno munsi mu Burundi mbega karubahiri dufatiye cyane ku vy'amabohero na cyane ivy'amabohero bijanye n'ivyerekeye ubutungane ntawo heza ngo abitandukanye muzi ko ubutungane mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo turabihuriza ko ikibuhoho murazi ko na nyene cyubahira umukuru w'igihugu cacu yama yasemereye atakambira abacamanza kwikubita gashi ngira murazi neza ko abo batariko barakora nkuko bitegerezwa ivy'amabohero bicumbagira yego kare mwavuze muti intambwe iracari ndende mu bijanye n'agatakazi na muntu mu kwerekana ukuntu agatakazi na muntu gushika kwino saha intambwe kiri ndende ku vy'ukuri ngira ngo ntawo bideha no kuvuga yuko agateka k'umupfungwa katubahirijwe gute
babivuze uretse biriya byo muri besere twavuze ibindi mu gihugu si muri besere gusa perezida wa CNDH yavuze ko mu maraporo batanze mu myaka iheze bagiye barabivuga na jewe ndabigarutse ko ugiye mu mabohero nko muri rya bohero rikuru rya Mpimba ryo nagahomera bunwa ngira ngo hoho umenga umugani wa Jean Marie Ntabariza ni mwicukiro niwe yabivuze mbega ni mwicukiro eka n'ahandi mu gihugu hagati hoho ubwanwa bwofuka umunwa murabifitiye ivyemezo aho rero murabifitiye ivyemezo uretse bijya byavyo muri rusange turabifitiye ivyemezo turafatira ku biharuro biba bisanzwe bigenewe iyo nyubakwa y'ibohero mbere aho bikaze cyane ni muri aya mamiliye d'orientation hajya ku mazone hehe hajya bataba barashikirizwa ntuze parike hanyuma ngo bashengeze hajya usanga ari ibara hagize kuba habi kudakubugwa hagize kubataronka n'ingoga ingene bivuza iyo bakiri muri irya ntuzo urabona ko abajya ba upeji babacungisha ijisho eka hakagira kuba batafise uburyo bukwiye bajya gene babarotenye eka n'ibindi tutokwirirwa turavugira ngaha ego reka tukiri kuri ico kibazo rero murabonye umugwi CNDH urashikirije ku rubuga rwabo ingene ibintu vyifashe muri hagati y'akazi na muntu mu mabohero utudoma ko neza mwibohero rya Besere mubonye bashikirije bijya mwebwe mwavyakiye gute nk'umugwi CNDH bishikirije twebwe twarashimiye CNDH ko yemeye yari y'umutima menyo twebwe tuvuga tuti are dolava ni mabandanyo courage cyane dushimira president wabo president wujya mugwi kuko turazi neza ko asanzwe by'agati ya muntu atabitangure muri CNDH turazi ko yabyize kandi yabindondose kandi turazi ko yanabikozemwo mu organisation nkaya yiwacu eka turazi ko abishoboye icyo tumusaba rero no kujya umutima menye akabadanya ari mu gikorwa kitoroshe kuko ahangana n'abantu benshi baje kubivuga abo bahanganye cyo bundi muri Besere ariko imbere ko dushira kujya abibajije bati umugwi CNDH ko bawakoze bijya ushatse kwiyeza muri za nzego mpuzamakungu muri za nama za ONU bishika ugasanga baracijemo ko umugwi CNDH rimwe na rimwe bigora ko nguvuge uko vyifashe mu Burundi neza na neza bihora bishuka ugasanga amajya amashangwe mpuzamakungu aragacishamo kabivuga wowe abibaza yuko wagombye kwiyeza kuri bo barihe oya so kwiyeza ahubwo no gukora erega nivyo bategerezwa gukora bo kwiyeza kuberi kwiyeza n'ububando bugize no gukora kugira ko bateza gukora ahubwo nibaje n'ubu yandi mabohero mu gihugu hagati ari mu province mu mazone barabe hajya yavuze ko yahora bikora rero uko yahora babikora ivyo bahora bikora babandanye twebwe dushima iyo bariko barakora nka kurya bakoze barabishikaho bagakwega amaguru iyo bishitse bagakwega amaguru baba badekriye kuri responsable muramubibona muri agina iyo tubonye abantu ari benshi iyo tubonye abapfunzwe bahagayikwa abapfungu ugasanga abiwantu bamenye iyo bapfungirwa hanyuma nabo nyene CNDH rimwe na rimwe ntibamenye abo bantu iyo bapfungiwe tubamenye bakabanza kurondera turavuga tuti haraho baba barengewe nabo nyene bararengerwa kuko nabo nyene n'abantu turaho nyene Jean Nduwimana uwo mugwi wamenyeje ko ufadikanije n'umushikiriza amaza kizigenza wa Republika bagiye kuraba ingene bajya abantu bari muri Besere boteze ariko habaye intambamyi y'ubujeje ibyo bibarakamara amazi yo bigenza uko aho mu bisanzwe abasigaye ko kizigenza mu butungane ari wenyene icubahiro umukuru w'igihugu ubwiwe aca yihagurukira kuko nta kiba gisigaye bimaze kugenda uko
ariko none byose byosaba ko umukuru w'igihugu ari we yo kwama ariko aratora umuti wabyo mu gihe afise abantu bitwa ko ari ijisho giwe. Mu gihe iyo habaye ibyo bita ntuze subordination mu nzego ku by'ukuri habasigaye ko kutubahiriza amategeko uri hejuru ahaguruka akazimya yega bari umuriro watsi abari umuriro watsi yo abantu amajana 360 bari gaho bariko banyagirirwa n'imvura hanze bari mu kazuka k'abantu ariko jama abantu 46 hanyuma abajeje bagateka ka muntu bagatakamba ati nyabona tora umuti w'ico kibazo bakatakambira ubushikiriza amanza kizigenda wa Republika agana wagena akavuga ati gerageza nyabona mutora umuti w'ico kibazo hanyuma bigateba bigakwega amaguru habasigaye ku by'ukuri yuko ufite ijambo rya nyuma mu gihugu ari wacahaguruka. Ariko n'imbere yuko umukuru w'igihugu ufite ijambo rya nyuma mu gihugu yofata iyo ngingo mwebwe bigenze gutyo umushikiza amanza kizigenda wa Republika ari kumwe n'urongoye umugwi CNDH bakagira intambamyi y'urojejwe ipolisi mu gisagara ca Bujumbura mwebwe muri ajina mu bihereza insiguriye ivyo tubihisiguro icambere no kutatahura neza amabanga umuntu abajejwe ikindi no kutamenya ibi bibazo baba ariko baragutakambira ngo torera umuti bijanye n'ivyagateka ka muntu uko ibibazo by'agateka ka kiremwa muntu si vyabose ibi birigwa nababwiye ko Dr Vinyi yavyize yabimenuje muri akaronka na doktora akogera akabari avyigisha akogera akaba kandi abikoramo yarabikoze si byabose rero ibi iyo kugira abantu bavyumve bisaba kwigishwa bisaba kwamiza ko abantu bakavyitaho za mechanisme mon frère ntuze Gerard yavuga zigakurikizwa ntizibeho gusa umuvuze gutyo no kuvuga ko ivyashitse kuri umushikiza amanza kizenge wa Republika hamwe n'urongo mu gwa CNDH bagiye bakagira iyo ntambamyi ugiye atumye haba intambamyi byo byavuye kutamenya ku vy'ukuri inzego nyinshi cyane muri izi nzego zijejwe ibi byuku byama bari kumbe n'abantu bakora muri milieu public aba bamba bariko barakira abantu ku vy'ukuri hari aho biraboneka kenshi ko hariho ibibasoba muri ibi bijanye n'agateka kiremwa muntu hari aho batamenya yuko uburundi bwashize kw'igikumu kuri ivyo bintu bariko barirengagiza cyane murazi ko biri mu ibwirwa shingiro zijya instrument international relatif aux droits de l'homme vinyarabizi ziri mu ibwirwa shingiro ziri mu mategeko y'igihugu igihugu cyarabiziratifiye cyaremeye ko ziza mu mabwirizwa y'igihugu rero hari abatabizi ariko nta babizi bo babirenga ko babizi ababirenga ko babizi ivyo tuvyita sabotage tuvyita ko kononera igihugu birabaho mu gihugu cy'u Burundi abononyi ntibabura nta bongo buri sati bidahizwe babari babandi bajya n'ibiturire keshi abo rero nibo bakwiye rero guhigwa urakoze cyane Jean Wimara reka tuje muri Foricone F mwarabonye umugwi CNDH ivyo wanditse ku rubuga rwawo nguruka nabumenyi onegura ubwinshi na byankenegwa biki mwibohero rya BCR hani Bujumbura muri Foricone F mubonye bijya umugwi CNDH wanditse mwavyakirwa n'uburenganza CNDH n'umugwi wigenga twibo tukibona bijya icambe cyo twama dushira imbere n'amatohoza kumenya biti mbere y'ibikoba biko birakogwa nibiki nico ishira mu Foricone F rikora nta gikorwa na kimwe dushobora gukora tudakoze ico twita amatohoza kuba biko biravugwa ishira mu Foricone F byarashitse yagiye amatohoza mbere twajya tubone gukeza inzego z'ipolisi z'ubutungane abana canke abantu bakuze bo mu mabarabara twaramenye ko babazanye hajya nk'abarengana hari amasantu babateguriye kugira ashobore kubigisha maze aje gufasha imiryango yabo hari benshi batamenya bashira mu hantu hajya kandi bashaka ko babashira hajya kugira ngo babandanye babajana handi ayikosha bari bakoze cyo carituma babashira hajya erega musanzwe ntibari bafunzwe ariko bararengana kandi nturi bafunzwe bari iyo igihugu gifise menyereye abantu beganje muri BCR kenshi baba bafise ibyo bagiriye iyo igihugu gifise abantu mu mabarabara bashobora kwerekana ibimenyetso by'ubugizi bwa nabi bamaze kubona muri ville hari abadamu babica mu modoka bakabambura impeta hariho abatwara amatelefone abo bantu bafunga inshuro 3 4 5 6 8 9 10 ariko ntibaheba rero iyo igihugu gifise abantu nk'abo haraba ingingo z'igihugu
zo kwegeranya bene abo bantu kugira higabanye ubugizi bwa nabi nuko mu masanamu twarabonye harimo n'abakuze cyane atari abana bo mu ibarabara nabo umuntu yasha biteranya nabo mu ibarabara sindi kuvuga nabo mu ibarabara hari abakuze bo mu ibarabara bimwe twita abantu bashobora kuzotera ingorane muri kazoza mu gihugu uno munsi nta muntu yakivyuka mu ijoro ashobora gukora imirimo yiwe cyangwa atahe by'ukuri umutima utari uri mu nda byabigoye muga turavye uno munsi mu gisagara ingene biriko yakogwa kugira ngo ntabwo kubajya bashobora kwerekana les signes de criminalité zishobora kuvuka bibaretse bakagwira iyo igihugu kidafashe ziya ngingo zo kwegeranya abantu quelque soit les conditions uko bigenda kose bagatwabo turavye batwaye aho bashikanye by'ukuri neza ko sende haci cyo gukora cyihuta ko hari gufasha kugira haboneke ibikoresho amazi amasabuni mabido kugira bikunde by'ukuri bajya abantu babeho mu makondisiyo neza ko nta mwanya bahamara niko bigenda na CSR burya niko ikora sende hashi yo gucisanzibiriza mugaye gutanga raporo hejuru kuko sende hashi mu gutanga raporo yo gutanga raporo hejuru kavuga duti nyabuna ibi bimeze gutya icuko hagena abantu 46 hagaca haje abantu 160 muri Foricon F mubona ko atari kibazo aho ngenda guhe intuzenya nk'ibihugu nk'Ufaransa impunzi ingene zaho zakigwa zarubakirwa mugubagira ihema ni kuvuga ko iyo hari ikintu habaye igikorwa cyuko impunzi nje nyinshi zidafite amategeko barazifata quelque soit ubwishi bafise bakabashira hamwe muga barindire ko bafata izindi ngingo zishobora gutuma abantu boroherwa rero ko nabarajyanywe hariya bakabajanye kugira bigishe twebwe nk'ishyirahamwe hano agatakaza na muntu by'ukuri ni ko badukeza leta kuko mu gihe boreka igihugu mu gisagara hakaba ubugizi bwa nabi ubusuma bukaba ku murango bagacokera muri ya myogo tubona hajya mu gisagara n'ubu wagene ko ravuga bo muhitana na president Senda yagiye n'amaguru bo muhitana ntabariza bo muhitana ibyo rero ko bijya bikorwa nibikorwa amareta yose akora ni no mu bitabo by'impana byaha biriyo ko abantu mu barabara hariho ingingo zimwe zibwa naho itegeko tigeze rija mu ngiro nibaza ko bajya abantu kubatorukanya bakabegeranya igihugu kirafata ingingo nico gije gifata ingingo responsibility bakabajyana ahantu bakabigisha hama bakava bashobora kwiteza imbere kuko nakubwiye nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere tugifisa abantu bari mu barabara nta gihugu na kimwe n'agatakaza n'umuntu tuvuga gashobora kubahirizwa tugifise cya gisagara abantu ugira gutya bakabakoze mu mufuko ugira gutya bakabambuye impeta munambo sinzi kubyumva harageze urugero hari hageze urugero Bujumbura abantu bambugwa impeta harageze urugero Bujumbura abantu bambugwa amashanete matoza twakoze tugiye abo bantu byaragabanutse ku rugero rwo hejuru dusaba leta ko yobandanya mugabo by'ukuri ikabigisha kugira abo bantu baze ibafata kandi bajana hariya baje guteza imbere ntibajana hariya leta yateguye ibibanza yashikizamo iyo leta iri yakora ku kazi twebwe duhana agatakazi namo turakwiye kuza turatandukanya mbega leta iri irakinga ko ari byo bitwa gukinga ziya ngingo za mu bihugu byose ko rero hashobora kuba ari ahantu hato none ndakubaza fata ko ubonye abantu bagira bonona amajana 5 wari ufise aho bashira abantu 100 kugira ukinge benshi bari kononwa ucu bafata ukabashira ahantu hamwe gacutegura aho cwajana byihuta rero twebwe twadane gatakazi namo twabica dufasha kugira tugire sensibilisation kugira abo bantu mu mubwo bwishi bashobore koga bashobore kumesa bashobore kuco bafungura nico tutadufasha leta nayo yafata izo responsabilité zo kubadugana kugira babigishe hamwe natwe turadufasha ari yabari tugahimiriza amabi ararutana tugahimiriza kugira abantu baze bashobora gukora ibikorwa bibateza imbere mu miryango yabo turi ngaho uruko arumviriza Gerard arongoye kiramwe Foricon F arumva neza ko bimwe twari kwamye tubaza tuvuga tuti umugwi Sende hash umaze gushikiza bijya biharuro uko byagenze hariho abawoneguye hariho n'abawokeje bawushimira uriko arumviriza arumva yuko Foricon F yoyo iryo shira hamwe risa nkuko ryabineguye nabwiye ko Sende hash n'umugwi wigenga bwa mbere je sininjira mu kazi kawo mugana umugwi utanga raporo ukora ugatanga raporo ukagendera ubusho n'ibindi ahamanaza ko navuze nti iyo ubonye nabijye bacavugana n'inzego zibije bagatanga raporo ati hari twabonye meze gucyama nabo bakaheza bakayaga ikintu nabonye hashaka ko hatabaye kuyaga by'ukuri kwinzo sinumbiye mushikiza manza mukuru wa Republika yonanirwa no kurekura abantu ntibikubuna mu gihe hari ingingo za leta yavuze ati hari igihe umugwi bishika nawo karengegwa je naza ko mu gutorenga mu gihugu kuko nyambo hari uno munsi Sende hashi rafise uburyo bukwiye je naza ko Sende hashi ataragira urenga ko turavye Burundi uravye urundo musaho buri ibyo gatakazi na muntu intambwe imaze gutera ariko uvuze gutyo ukoje kuvuga umukiza manza kizigeza wa Republika ati ntumve igituma
yarahari atashoboye ko ingingo ija mu ngiro Jean yavuze ati birashika bakarengerwa niho nagenda gusigurira nawe nyene yararengeye niho nagenda gusigurira neza neza ko bidashoboka ivyo ko arengerwa mugayo hari ingingo z'igihugu ziko zirafatwa kugira bimwe nakubwira tuje kugabanya ubukozi bw'ikibi reka tuje kwa 67 ni muri aho kabazo Jean yavuze ati birashika umugwi ukarengerwa aha mwari kumwe n'umushizamanza kizigenza wa Republika muragiye mu ibohero aho bashikirije bajya abantu bari bafashwe muri BCR musanze rimeze kujya muri kumwe n'umushizamanza kizigenza wa Republika Jean yagize ati birashika mu karengerwa namwe yihenze canke nibaza ko yihenze kuko ikintu cyose yo kishitse ugigira hari ku ntambwe intambwe imwe yanse uja ku ntambwe ya kabiri ugiye heza ukaja ku ntambwe ya gatatu sinibaza ko intambwe zaherenze kuko mu gihe twoba twarengewe ni kuvuga ko abo bantu bari bakiri none ubu niyo bari tugiye kubaraba mu masaha adashika 12 abo bantu bose bari bakuweyo bajanywe ahandi hantu burya ntiwumva yuko ibintu vyashoboye gutora umuti hama ikindi ca kabiri ariko bijya mwanditse urabona yuko musa nk'abaneguye ko mutumviwe muri kumwe n'umushizamanza kizigenza wa Republika mbega none mu bihinsiguriye kwa mutumviwe mu mwanya hari ubwoko bwinshi bw'ingene abantu bashobora gushikiriza ivyumviro ushobora kwandika kuri Twitter ushobora kwandika ikete ushobora kubwira inzego zitandukanye mugaye ico ndakubwira uburyo bwose buvana n'igihe urimo kandi ukaraba igishobora gufasha kugira ngo inyishu itogwe n'ingoga none hari uwo bideha ko inyishu zitaciye zitogwa ni naba ndiko nshimira inzego z'igihugu ko zanyarutse gufata ingingo nuko vy'ukuri akamo CNDH yateye kumviwe hanyuma bakabishira mu ngiro mugabo kandi naje ndabisubireko burya si twese tuzi ingene tuganira hariho bamwe baganira uku banditse hari abandi babivuga sinovyinjiramwe cyane mugabo nibaza yuko igikuru no kumenya yuko inzego ziteza gukana naho mugeti ntihovinjiramo cyane zitegerezwa naho mugeti ntihovinjiramo cyane ushatse kuvuga ko ivyanditswe kijya gihe n'umugwi CNDH ku buhinga ngurukana bumenyi ku rubuga rwawo byo byanditswe n'utamenye ingena byanditswe oya nivyo ndiko ndakubarira ndiko ndakubwira nti ingene uvuga ikintu n'umwanya ukivugira no ukibwira bivana naho uri context uburimo rero nico gituma ndiko ndakubwira nti jewe gikuru nuko mbona ko inzego zashoboye kuvugana hanyuma umutu gatogwa kuko jewe ndazi yuko ico dushira imbere nuko dukora ico bita role consultative nayo tujejwe muri CNIDH no kugira gute no gushikira inzego zitandukanye hamukazihanura tukavuga tuti ngaha ni hakogwa iki niki na kiriya twebwe ico tujejwe turashobora gushikira komiseri canke tugashigikira inspecteur general de la police canke tugashigikira umushikiranganje kandi je nshimiye yuko burya umuti watowe n'inzego zitaraja mu nyinshi kuko uravye umwanya vyafashe hakaba habonetse imodoka zishobora gutwara abo bantu buryo nibaza ko inzego z'igihugu bamwe bavuga vy'agateka zina muntu hajya niho tubonera aho tugeze kuri sensibility vy'agateka zina muntu mu masaha 12 kuba washoboye gushikana abantu aho ubajana ico kintu kico gushima cyane ariko Jean yakije mwavuga ati bijya mwabonye hajya ni hajya ahari naho niko bimeze niko biri burya usubire mu mubaze neza nibaza ko yoba ururimi rwamugoye kuko twe muri CNIDH waje ko afite ivyemeza yavuze ati ego turabizi na kitubwire ngaha duheze duce tugitorera umuti ahanyene kuko ingene tuja kuraba abafunzwe ndabizi nk'ubu ndazi yindwi heze aho twagiye none ko kuri Twitter atabiriko ubu mumenye ko CNIDH yari maze indwi yose iri mu ntara zitandukanye z'igihugu kandi ivyo rero tubigira n'imiburiburi gatatu mu kwezi ubu rero ndashobora kuba ntihenze nshobora kukubwira tuti aha hameze gutya hari hameze gutya gusa mugomva kubera abantu bacha bafata akantu kamwe bacha bibaza ngo tuja muri PCR gusa oya ntituja muri PCR twama mu Cankuzo twama mu Ruyigi twama Makamba hose kandi tugenda turaganira n'inzego kugira ngo dushobore gutora umuti ariko ngaho Gerard nabaheje kuvuga ati bajya abantu bariyo bari abantu begeranirijweho nico gituma nabikubwiye nakubwiye nti igikuru nuko inzego z'igihugu ziganira ni haba harabaye ingorane nuko inzego zitashobora kuba zari zaganiriye neza kugira ngo zitore umuti ndazi ko iyo baba bari bicaye hamwe hanyuma bose bagatora umuti nta nduru byari kwirwa biratera mugabo ko umuntu bishobora gusanga umwe yajanye ibishobisho cyangwa ndatavuganye n'izindi nzego cyangwa tutagiye kwa gundi twahora tubigira ko misanzu twahora tuvugana n'umupeje duhejeje tugasha tuvugana n'uwo hejuru hanyuma tukavugana n'uwundi
gutyo nihaba harabaye akagorane nuko inzego zidashoboye kuvugana ahubwo reka turabe ingene kujya twe tuvugana muri societe civile akatubwira tuti aha gerageza dufashanye dutoriki tukaja mu bo mu ntwara tukababwira tuti aha raba mu cyorore mugire gutya burya niyo rimwe tugiye kuraba abafunzwe mu bushushanya umuntu ze keshi burya hariho n'igihe twandika n'amakete kuko itegeko rirabireka haraho tubimenyesha naho tutabanza kubimenyesha ni ukuvuga ko kenshi usanga turiko turaganira n'inzego kugira ngo inyishu tuza gutora ize kuba inyishu inyaruka kandi yumvikanyweko Gerard aheje kuvuga mu kanya gaheza ati kuba hariho mwari kumwe n'umushikiza amanza kizigenza wa Republika ntiyumva igituma bitaciye bikunda namwe muce mugira muti nuko hatari habaye kuvugana none harinze haba umushikiza amanza kizigenza wa Republika mukaba muri kumwe byarasaba kurinda kuvugana birebi mbe ndakubaze misi yose aho uri telefone baguhamagara urazitaba ntaho bishika wowe bakaguhamagara wewe bagukeneye ugasanga telefone ntiwayitavye iri mu mufuko uko bishobora kugushikira wewe nuko na musitanteri bishobora kumushikira nuko n'uyu ajijwe forikoni bishobora kumushikira umuntu akamuhiga mugabo uriha umwanya kugira usubire urondera umuntu mugabo uravye vy'ukuri tuvugana ukuri nihaba atakintu kimwe cari cyateguwe bakahava ku mugoroba kuwa gatanu muga kuwa gatandatu saa 4 bakaba bakuyeho ivyo ntumva ko hari integuro ahantu ico nico ngarukamo ndavuga nti ingorane yabaye nuwo mwanya wo kugira inzego zibanze zivugane kuko urumva bamwe bafise ivyo babarimwo abandi bakaba kuko mwaze rufise ubushikiranganje bwinshi umwanya wo kuvugana rero ni wo wakenewe kugira ngo n'inzego zishobora gutora umuti mugabo tubandanye dushima ko inzego zimaze kuvugana ndazi ko mwese hari wari yavuze ngo nibo tugiye nagenda bagire ko ubu nyene twogenda nta bantu bajya twosangaye twaragejeje kuko twatugiye ubwira kabiri buryo hajya se twari tugigende bwa mbere twaragiye hanyuma harafatwa ingingo nziza hama dusubirayo mugabo no kubira ko mu nyuma tugiye kuraba tutasubiye gusanga abo bantu barimo no kuvuga iki ni wako cigwa carumviwe kandi turabona ko kuneza y'igihugu hariho ibintu bidakogwa yego turi ku mugwi zende hashi nyene Jean Nduwimana inuma yawe ni mu bijanye n'agati y'akazi na muntu mu Burundi Gaeta Zongo yasabiye umugwi zende hashi gusubizwa mu cicaro ca kabiri bita statut B avuga ko ngo ukora uri mu kwaha kwa leta kandi bategeza kwigenga bigatuma ivyagati y'akazi na muntu kabandanya gahonyangwa muri ajina muvuga rumwe n'uwo niyo ntumwa ya ONU mu vyagati y'akazi na muntu Gaeta Zongo bo twebwe uko tuvuga ko vyerekeye ivy'imigwi ijejwe kubahiriza agataka kakiremwa muntu mu bihugu dufatira cyane kuvyo kuri mission zabo tugafatira kandi no kuri zijya principe zibashiraho zijya principe de Paris ntidufatira cyane ko baba barabatoye canke babahemba dufatira cyane kuri bene izo instrument hajya rero tugiye ku kibazo nyezina umugwi yasabiye umugwi sende hashi ko usubizwa mu cicaro ca kabiri statut B hajya umugwi urabiza agateka kakiremwa muntu cyane wigenga niwo wiha ikibanza niwo wiha kategori ujamo nimba ari kategori babivuze ko sende hashi yahora kuri yari yabaye yagiye muri kategori B mu nyuma irasura mu yatangure kuri kategori A yaja kuri kategori B irasubizwa kuri kategori A ubu ni ikiriko ivyo tubishimira ariko Zongo ariko ayisabira kusubizwa muri B ivyo afise ico abikura ko afise critère araba ivyo yisunga ico twebwe tuzi nuko umugwi ari wo wonyene wiha bivaye ingene ukora nk'ibyo Dr Vinyari karavuga ingene yakoze kugira ngo bajya abantu batebe bave hajya ahantu bajya majana 360 aho mvuze bajya ntavuze ko sivyo byonyene nkuko yavuze bakora hariho nibindi wanavuze ati ni henshi mugacavuga ngo ivyo arabifitiye ivyemeza neza ko twebwe tuza atari ivyo hariho nibindi mugabo bagomba gukora sibijya gusa sivyo gusa ariko tugarutse ku kibazo Jean Nduwimana uvuze uti umugwi wonyene niwo wishira mu kibanza none uravye ikibanza umugwi sende hashi urimwo uno musi uragikwiye
ibyo kugira ngo tubyishure twovuga nka twogira ikindi kiganiro turavye igihugu c'u Burundi ingende cifashe mu vy'agateka ka kiremwa muntu tukaja turaba n'ivyo umugwi CNDH ujejwe mu vyerekeye ibyo gutsimbataza idugu guproteja agateka ka muntu gukingira vy'agateka ka muntu aho bisaba ko tuca tubanza kuraba rero n'ibyo CNDH imaze kurangura nuvuga ukabishira kuri pourcentage uravye ibikorwa vyose ukagira 100 bikenewe ukaca uraba rero na pourcentage CNDH imaze gukora ku 100 aho rero umuntu arashobora guca degaja la conclusion ivyo muri agina ntimurageraho mu ikora tuzobikora ariko mugabo ubuntu byo turiko turakuba tuje kuvyo bene guga aribo bahamanota nimba ariko bikiri nibo bahamanota ababakorera ababatwara kuko n'umushahara baronka n'uwa bene gihugu baba so bakura mu kirere ico gituma rero bateza kwemera yuko tubasasira abene gihugu babasasira bakavuga yuko ntibababare bakavuga yuko bakwiye kuja kuri kategori A cyangwa kuri kategori B uvuze gutyo no kuvuga Gaetazongo intumwa irasanzwe yawe mu by'agateka zina muntu ku gihugu cy'u Burundi avuze ati umugwi CNDH mu Burundi warukwiye gusura mu cicaro ca kabiri muri statut B nawe ngashavuga ati umugwi wonyene niwo wihereza ikibanza ca A canke ca B muvuze gutyo kuvuga ko Gaheta nyimba yivuza atabanje kwanza kubona ko umugwi utabikwiye ko uja muri B yoba yarihenze ubwo n'uburenganzira bwiwe urya kuko muraze yuko umuraporteur spécial akurikirana nababwiye ko ari kireretsi mu kajya kanama ka Nations Unies karabi vy'agateka kiremwa muntu ariko byashika nawe bimwe bakakora ku mohe ntivyo ushika bakore ku mohe yaba nabari yabivanye n'inyungu ko ari wamya bivuga hari ya sente hari inyungu rimwe zishika zabo ajya amashira hamwe yabo abafise ugasanga urya mu rapporteur spécial iyo akoze nabi si wabakoze nabi ukoze nabi nujye bayaramushizeho toujours revient muri ntuze sphère administrative bajya bamushizeho bajya bamuhemba bajya ijya resolution 48 16 ndiyo bafatira kugira barabe les compétences zuba hajya amabanga rero bajya rero bamushizeho bajya bagize kaya kanama bajya bagize bataravye neza izo compétences muri ijya resolution bafatiye kuri ijya resolution ijya 48 16 nibo baba bakoze nabi murakoze cyane kandi ibyo bintu biba birasiga abantu ndabona ko bisiga abantu benshi bajya ujya se wakorana wamushizeho niwe abakoze nabi ahubwo je nk'abataka ijya nuze ngingo yo kumusubiza yo kumongera ikirego je no bahanura ko ahubwo bo kwataka ijya nuze bakarabya ibiri muri ijya resolution ijya 48 ko byose niho biva ijya resolution 48 na vinya vyumve ijya resolution 48 16 niho hava niho barabira les compétences zuwo bashiraho ni nka terme de référence ku mukozi baba bagomba guhakazi urakoze cyane urakoze cyane reka tuje ari yakuwa ntabariza turi kuri jya ntumwa yawo ni mu bijanye n'agateka zina muntu mu gihugu cy'u Burundi Gaetazongo yasabiye umugwi CNDH ko usubiza mu cicaro ca B ca kabiri no kuvuga mu gihe uri mu cicaro ca mbere bita statut A mwebwe mwumvise Gaetazongo intumwa idasanzwe mu bijanye n'agateka zina muntu mu gihugu cy'u Burundi ivuze kujya muri ntabariza mushebwe ntabariza mwavyakiye gute mubyumva kumwe nawe bwa mbere nagira ngaruke kuri mwene wacu Yohani yavuze ngo ibyo gateka kazina muntu ngo hari ishuri bavyigamo aho ni nko twoca tuvuga gutwara ko hari abantu bavyigira aho rero nagira nkosore mvuge nti sivyo twaje kuvuga nga agateka kanje aho gahera niho nakundi gahera rero nyimba twari ko turavuga ivy'agateka kazina muntu tubanze tumenye rero yuko twaje kuvuga ico twiyumvira ukuntu agateka kazina mu muntu ko mu Burundi kifashe rero nyimba wewe ariko ngarutse kusho yavuze ati 6 vinyi ni mu buraba yarabinonosoye ibijanye by'agateka kazina muntu ego
mu byo baba yagombye kuvuga birashika mu nyigisho mu byigwa aba n'abandi baba barize hakaba icigwa kijanye n'ivy'agatakazi na muntu kizwi ico nuko ababinonosora bo barahari nibaza ko ico tutokirandira ko cyane gose muga tubandanye kuri kitwa turavuga ko cyane kijanye n'iyi ntumwa ya ONU mu bijanye by'agatakazi na muntu gihugu cy'u Burundi Gaeta Zongo yasavye ati CNDH ije mu cicaro ca B ivyo mu cicaro ca A ca mbere muri ntabariza mu vyumva kumwe nawe aho nyene niho ngomba kuvuga ko by'agatakazi na muntu tuyeyembeje umugwi CNDH ni watangiye gutwagwa no witwa Ntakarutimana tugiye mu mashuri yiwe yari yize ivyo uwa kabiri yabaye Jean Baptiste rero aho rero tumenye abo tuba turi kumwe mu kiganiro hanyuma muvuze ati iyo ntuyo muhinga cyangwa iyo ntumwa mu kuba yarasavye yuko umugwi CNDH wosubira mu mugwi wa kabiri je novuga nti yarashikuje kandi turazi neza yuko ivyo yasavye bitazumvirwa kuko umugwi CNDH uri kurakora yanavuze nimba mwibuka jewe iyo ndiko ndumviriza ikintu uvuze muti ibaza ko atazumvirwa mu gihe vyo shika kumvirwa vyogenda gute oya twebwe tuzoguma kuri umugwi tuzoguma kuri stati mu gihe yo Jano wayo birashobora gushika nkuko mwari mwasavye ujya mugwi ntiwongera ikiringo c'intumwa yavuze ivyo nyene muga mu nyuma bakacongera ico kiringo bamwe byoshika mu kanama kaje agatakazi na muntu umugwi bakawushira muri ugo rwego rwa kabiri muri ntabariza mwavuze muti ujya muntu bijya yavuze sivyo ntumva ko no muri ntabariza abazobagira abantu bazohabagira bati ntabariza bwabo ni nawe nyene yari yihuse kuvuga twebwe twibaza yuko na kajya kanama karabye ivyo uburundi ntambwe bugeze ko mu byo guteza imbere agatakazi na muntu uwo mugwi CNDH gutowusubiza kuyo rugero abariko baripfuza twumvise ko zanderetsi ari byo zipfuza izo nderetsi zirashobora gutsindwa none twaraye tugiye mu ako kanama umugo ntihari abatavyipfuza none kubeka twokuyumvira nabi reka twiyumvire neza izo nderetsi nazo hari gihe zizoteba zikajya ibibakora mu itama cyangwa bikabamena inda ariko avuze ati umugwi we niwo wishira mu kibanza ca A canke ca B mu nyamakuru abize ivyo kumviriza imvugo uwo mugwi domenga nturi kurakora cembona umugwi ndabivuze nk'umurundi kandi ari mu gihugu kandi nivyo CNDH ikora ntituri kure yavyo none ko bimwe dusanga tubihurirako dusanga nk'ivyo byo kugwanira agateka k'abanyororo gusanga ko ari umuntu yahohotewe dusanga byose twabihuriyeko ugasanga mu izo ntara bagendera tuba turi kumwe ivyo jewe node hagute ko batariko barakora urashobora gukora hakaba bagaya n'abashima ariko ababona ivyo CNDH ikirakora bazobibona kandi n'Imana imuje imbere tugume kuri uwo mugwi yego urakoze cyane ntabariza reka tujye muri Foricone F ikibazo ni kijyanye Zongo Gaeta intumwa idasanzwe yawe ni ijeje by'agatakazi na muntu isabiye umugwi CNDH gusubizwa mu cicaro ca B muri Foricone F mu byumva kumwe na Gaeta bikozwe na Zongo ucona ko atakindi yipfuza kiretse akazi agataka akazi na muntu rero ntidukwiye kugira akazi dukwiye kubikora nk'umwuga uteza imbere kandi wifuza ko kirema muntu gitera imbere biraboneka ko Zongo amaze kuba umucangiro mu bijyanye n'agatakazi na muntu bikuza tubavuga ukuri kuba rero ashobora gusaba ko CNDH isubizwa ku rugero rwa B ucona ko atifuza ko nico kirema muntu gitezwe imbere kuko CNDH yirigura yigisha CNDH yirigura gendera ibibanza bitari biki by'amabohero igatanga raporo kwa bijejwe kugira nabo bafata ingingo kandi nyinshi zirafatwa rero ukuza gusaba uri ko arigisha ko atokwigisha uri ko arateza imbere agatakazi na muntu ko atogateza imbere niwe twandika mu ikete ucona ko atakindi yipfuza kiretse akazi agatakazi na muntu dukwiye twese gatahura kumwe dukwiye kumira dutima agatakazi na muntu gatezwe imbere gute bikorwa nande si Zongo ataje no mu Burundi ibi byiza ko tubimenya CNDH ni umugwi navuze ko ukora cyane raporo ayitanga naho ataje mu Burundi raporo kuyitanga nakubwiye ko ajya amashami nakora hari umugenzi wanje yavuze ati abafise inderetsi izo nderetsi nazo baziha amahera zigakora ibyo bashaka mbeko Foricone F yo itoba imbere
Foricon F ni ishyirahamwe akwiye ko rirwanya ikibi n'akamaro mu Burundi. Hama ni ishyirahamwe tudakeneye gukorera abantu, ariko dukeneye gukora ibyo tubona ku rubuga, dukeneye gutanga amakuru yo. Foricon F nzo gutanga amakuru ashafuza itatohoje. Foricon F ni ishyirahamwe gifuza ko byubaka, si ishyirahamwe gifuza gusambura biciye mu financement. Ibyo ni byiza ko tubimenya. Jean Nduwimana yavuze ati umugwi CNDH wonyene niwo wihereza ikibanza, niwo wishyira mu cambere ukishyira muri B canke muri A. Uko yabivuze CNDH tugiye yavuze sukuri tugiye mu byo kweza ikibanza waracejekera. Nkora ko n'umusi ngo nizo waracihereje ikibanza urimo kiraboneka ni stati A kandi byukuri uri kurakora cyane. Mbere nkeze president wa CNDH kuko byukuri biragaragara ko iby'agatakaza na muntu babikurikirana hafi kandi bakora ijoro n'igitondo. Rero nicyo twona ndabwiye je nibaza ko byukuri CNDH batazoyitibura ko CNDH ni biri kurafasha kuri agatakaza na muntu gatera imbere cyane kandi abarundi babandaye babana amahoro mbere biteza imbere mu bikorwa byabo. Reka tumubaze ubwiwe arongoye uwo mugwi wasabiwe kuja mu cicaro ca kabiri kandi uri mu cicaro ca mbere na zongo gaeta intumida sanzwe by'agatakazi na muntu yawoni